Satani ku bantu bari mu byaha ariko ababohera mu byaha kugira ngo ntibihane ahubwo baze babipfiremo bapfe batihanye cyane Yesu Kristo niyagaruka azogaruke abibasangamo. Niwo mugambi Satani afise ku bantu bari mu byaha. Wewe ukiri mu byaha wumvise ubutumwa bwiza ukanka kwihana, ibyo byose ubona bigukikuje, urashobora kudandaza ukunguka, urashobora kurima ukimbura byinshi, mbere urashobora kuba ubayeho no kugwara utanagwara, kandi umenye neza yuko Satani aratera business z'abantu akabatera guhomba, cyangwa Satani mu ace mu daimoni biwe agateza ibyago by'amagwara ku bantu. Ariko wowe ko mure uri kubona umengure mu mahoro mugabo naho mu buryo bw'umubiri ubona umerewe neza, nimba uri mu byaha umenye neza yuko ugowe kuko ubugingo bwawe buri mu kaga. Imana idufashe cyane. Rero ku bantu bari mu byaha Satani aragomba yuko batihana kugeza bapfuye bazapfire mu byaha, cyangwa kugeza Yesu Kristo agarutse azagaruka bibasangamo. None rero ni umwanya mwiza wo kwihana no kwakira agakiza nimba utari bwakizwe, kuko vuba cyane imbabazi ziravaho, igihe cy'imanza kiri hafi. Nta kwihana inyuma y'urupfu, mwene data ubyumve neza. Cyangwa Mariya avuga nta kwihana kuzoba kukihari, ariko umwanya mwiza n'uyu. Urimbure amahitamo yawe, usuzume n'ibikorwa byawe ko ari byiza, hama ukora ikibereye cyose. Imana idufashe cyane. Kaze rero mu kiganiro cyacu ijambo ry'umunsi, iki ni kigwa cya mbere mu byigwa bizomara iminsi igera kuri 7 tuganira ku ntambara za Satani agwanya abantu b'Imana bivanye n'umuce umwe wese arimo. Kuri uno munsi turavuga ku bantu bari mu byaha batarigera bakizwa, bumvise ubutumwa bwiza bakanga no kwihana, bakanga kwizera, bakigumira mu byaha. Abo Satani arushiriza kubabohera mu byaha kugira ngo batizera ngo bakizwe. Aragomba ngo baze basangwe mu byaha, cyangwa baze bapfiriye mu byaha kugira ngo baze basangire nawe gihono mu muriro udashira. Ariko se Imana igomba, Imana iragomba ko ari mu byaha bose bakizwa. Imana iragomba yuko atanumwe yorimbuka, ariko bose bazora nk'ubugingo budashira. Sinzi ngo nyumvise uri mu wuhe mwanya, ariko vuba cyane nzamba iravuga Yesu Kristo ari ku rugi. Kaze cyane rero mu kiganiro cyacu ijambo ry'umunsi, kuri mwebwe ari rya mbere tubana John Gitunganya nkongera nkanagishikiriza, nitwa Iradi ndiyo ku bwayo, ndi mwene so mugakiza. Kaze twishimikize amajambo y'Imana. Turasoma amajambo y'Imana dusanga mu gitabo cya Yesaya, wavugishwa n'Imana Yesaya igice cya 54. Turasoma imirongo ya 6 kugeza kuri 8. Ijambo ry'Imana niwo mutwe w'amajambo. Nimurondere Uhoraho bigishoboka akwabonwa, nimumwambaze akiri hafi. Umunyabyaha nareke inzira yiwe, ugabitanya areke ibyumviro byiwe, agaruke kuhoraho nawe aramugirira ikigongwe, agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Kuko ibyumviro byanje atari byo byumviro byanyu, kandi inzira zanyu atari zo nzira zanje, ni kuhoraho agize. Imana idufashe cyane. Dusenge. Mana ugira neza, uhoraho usega abamahanga, iri jambo ryawe ryongeye kugaruka, kuko si rya mbere Mwami Imana tunarivuga ko mu kiganiro ijambo ry'umunsi, kandi si n'irya mbere Mwami Imana abana bawe baryumviriza, kuko bararyumvise mu butumwa bwiza butandukanye bagiye bumva bwavuzwe n'abandi bashumba bawe. Eka mbere no mu ndirimbo ano majambo araririmbwa mu masengero atandukanye twinjiramwo, buno butumwa bwiza kumbure buravugwa. Ariko uyu munsi bibaye byiza ngo iri jambo risomwe mu kiganiro ijambo ry'umunsi, yuko abantu bakwiye kukurondera bigishoboka yuko bonwa. Reka Mwami Imana utarakurondera, iri jambo rimubere nk'imburi, anyaragase akurondere, ace bugufi yihana ibyaha byiwe, nawe uramugirira neza kuko urumugira neza. Ndataramuje rero Mana imigabo n'imigambi yose ya Satani, nyakumvikanijwe ryotera abana bawe gukomantara kw'imitima, ariko reka Mana mwemu wawe yarabongorere abaye guca bugufi no kwihana, mw'izina rya Yesu Kristo musabye nizera, amen. Mwene data uri kuranyumviriza, iri jambo nimba rigushikiye uri mu byaha ukaba utarakira agakiza, kuko barahari. Hari abantu ashobora kumara imyaka 50 atarakizwa ngo yakire Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi, akamara imyaka 40 agaca ubwenge, agatandukanya icyiza n'ikibi, ubutumwa bwiza akabwumva, bakamubwira yuko abakora ibyaha bose bazorimbuka bagashiturirwa ibihe bidashira muri gihonomu, ariko abakora ibyo kugororoka bose bazobaho ibihe bidashira mu ijuru mu mahoro no mu munezero. Amajambo y'Imana akayumva, akamubwira yuko hari inzira zibiri.
inzira yagutse n'irembo ryagutse bijana mu mahonero, n'inzira ipfunganye n'irembo ripfunganye bijana mu bugingo. Yarumvise amakuru ya Yesu Kristo umwana w'Imana yavuye mu ijuru akambara umubiri nk'uyu w'iwacu, akabambwa ku musaraba, agacumitwa icyuma, akaboberwa n'imisumari, akava amaraso, ngo ayo maraso abere ikimazi abari mu byaha bose, umwizera wese akatura ibyaha byiwe, ayo maraso amweze, gutyo ahinduka umwana w'Imana. Ibi byose barabyumvise. Mugabo Satani arushiriza kubabohera mu byaha. Umusambanyi akarushirizaho gusambana, imborerwa ikarushirizaho kuborerwa, umusuma akarushirizaho kwiba, umwicanyi akarushirizaho kwicana, umurozi akarushirizaho gukinda no kuroga. Satani ntiyemera, ntagomba namba na gato ko bari mu byaha bihana. Ni kujya nyine byabaye muri Egiputa. Imana ituma Mose ngo Abisirayeli bave mu buja, Farawo yarase kubatanga. Farawo yagomba yuko Abisirayeli baguma mu buja, bamukorera, bubaka amapiramide, barima imirima, bubaka ibisagara. Nibyo Farawo yagomba. Imana itumye Mose iti ndakeneye ubwoko bwanje, Farawo aranga. Maka ibihano bigera kuri 10 abona kubarekura. Na Satani niko bimeze. Ijambo ry'Imana iyo rivugwa, ni Imana ibitumye abashumba bayo ngo baburire abari mu byaha bihane bace bugufi. Ariko Satani ubohe mu buja bw'ibyaha aragomba yuko batavayo bagume mu buja. Ndagomba gutahure neza, nta rukundo Farawo yarafite abanyayisirayeli muri Egiputa. Rwarugwaho niko rwatuma abakoresha bagatama nka kurya kose. Naho ubona bikugendera neza mu buzima, ariko nimba uri mu byaha umenye neza ko ayo ari amayeri ya Satani agomba kukubohera mu byaha. Wirirwa twenga abakristo mu bana bo bamba mu nzara ya buri munsi, mbere n'inkweto zarabashiriye ko bambara impuzu zaheze, ukabatonga none ngo umusenga iki ko jewe ntasenga mugabo, raba njya neza no gusesa njya ndasesa, raba impuzu ndakurakuranya mfise na déplacement ariko ugenda n'amaguru. Nakubwije ukuri mwene data, ibyo byose urabisha amaso nta gaciro bifise, ariko bamenye Imana turabe bitaboneka. Warabonye abagenda n'imiduga ariko bapfuye arabakene, kandi warabonye neza bari babyibushe bayagaga kumbure kugusumba, ariko bapfuye basigaye ku magufa. Uko niko Imana ibigenza, iyo igomba kukwereka neza yuko ibyo wari wishimye bitari byo kwishimirwa. Ariko umuhigwe n'urondera uhoraho Imana bigishoboka ko agira nte ko abonwa. Rino jambo riteye ubwoba, harimo amajambo abiri, rondera Imana, ariko kandi hari igihe kuyirondera kwawe atakikuzomara. Bisigura ngo muri kino kiringo Imana ushobora kuyibona, yirondere rero. Ariko hari igihe kizogera, hari igihe kizoshika kurondera Imana kwawe nawe uzoyironderana n'umwete, kwitakambira kwawe no kwitabaza kwawe nawe uzobikorana amarira n'agahinda itazokumva. Mwibuke ko ibyigwa turimo muri no minsi bitubwira ku mayeri ya Satani ku bantu b'Imana mu gihe Yesu Kristo nawe ariko aragaruka. Intambara Satani atera abantu bivanye n'umwanya urimo mu gihe Yesu Kristo nawe ari ku rugi. Abari mu byaha babohera mu byaha, Yesu Kristo nawe ariko araza. Niyo bibasangamo bazosangira na Satani umuriro udashira muri gihono. Mana idufashe cyane. Musome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 16 23-26. Hari amakuru y'umutunzi n'umworo, arababwira cyane gose ibyabo n'ubuzima turimwo n'ubuzima bw'ahazaza nyuma y'urupfu. Musome kandi Matayo 25-41-46, haravuga neza ibyo gucira imanza amahanga. Mana idufashe cyane. Urashobora kubona mu buzima bwawe bigenda neza, ariko nimba utarakira Kristo Yesu, iby'isi birashira kandi bizoshirana nawe. Mugabo abamenye Imana, abizeye Kristo Yesu umwami n'umucunguzi wabo, naho mu isi baba babayeho nabi, Yesu niyaza akabasanga bitunganije cyane, niba bapfa bagapfira mu mwami, aba bazorokoka, ubugingo bwabo buzorokoka, bazoba ibihe bidashira mu bwami bwo mu ijuru.
aya makuru y'umutunzi n'umworo, uwo mutunzi ngo yarafise ubuzima bwiza cyane na depasema nziza cyane, yabaho neza, we ngo yaranajya no gusesa agasesa. Mugabo umworo yaragwaye ingwara y'ibisebe n'imbwa zaraza zikamufyeta, yaranashoje. Umva ni umworo yarya ngo urusigaje rwo ku meza y'uwo mutunzi. Mugabo itandukano ryari hari n'irihe? Uyu mworo yarakijijwe, yari yizeye Imana kandi by'ukuri yari umugororotsi. Uyu mutunzi nawe yari umunyabyaha. Mwene datasuzuma neza. Hari benshi cyane gose bazorira, hari benshi cyane gose bazokwicuza ku munsi w'iherezo, ariko bitagishoboka. Si ngomba kuzobamwo. Nimba ubayeho neza, uko kubaho neza kwawe nikugatume uja mu byaha, ahubwo izera Imana wigororokere, kizwa nimba utarakizwa, hama nimba umutunzi, ubutunzi bwawe wishishimwe n'icyubahiro Imana. Ariko kandi hari n'abandi ubukene bw'abateye kudakizwa. Hari abandi bahisemo kuja mu byaha kuko bagiriza Imana yuko itabitayeho. Ariko ndagomba kubwira mwene data, na Lazaro ntabwo yari umworo gusa, yari afise n'igisata cy'ibisebe, ariko yarizeye Imana mu bworo bwiwe no mu magorwa yiwe kugeza ku gupfa. Ijambo ry'Imana rivuga neza, Luka 16 ubana njye 10 guhera kuri 19 kumanuka. Ijambo ry'Imana rivuga neza, Lazaro uwihanganiye amagorwa n'amarushwa yiwe akagororokera Imana, apfuye yagiye muri paradizo mu gikiriza cya Aburahamu. Ariko wa mutunzi nawe warahimbawe mu isi, mugabo ibihimbaro by'ubugingo bwiwe bikamutera kudasenga, bikamutera kutizera, bikamutera kudakizwa, ahubwo bikamubera imigozi y'umugwanizi yo kuguma mu byaha. Yarapfuye apfira mu byaha, ifire ya mbere mu muriro, kubabazwa. Ese uragomba iherezo ryawe rizabirihe? Suzuma urabe. Umwanya n'uyu nyene. Rimbura amahitamo yawe, usuzume n'ibikorwa byawe ko ari byiza, kugira ngo Uhoraho Imana azakugirire neza. Ntuzabe umuhombe kandi barabategura ubugingo budashira. Ntuzosangire umugabane n'abadayimoni na Satani, kandi Yesu yakwifuza ko uzobana nawe mu bwami bwo mw'ijuru ibihe bidashira. Imana idufashe cyane. N'iri jambo ry'uyu munsi abaryumvise mwese Imana ibahezagire. Ndagusaba kino, iri jambo rikaba rigushikiye uri mu byaha ukaba utarakizwa, ni iryawe. Ca bugufi ukizwe, wakire Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe. Kumva rishobora kukubera ijambo rya nyuma, ejo ugapfa. Ni byiza ko wopfa ugapfira mu mwami. Imana igufashe cyane. Iri jambo ukaba uryumvise nawe warakijijwe, mugabo ukaba uzi inshuti yawe yindi itarakizwa, murumvire rino jambo, kumva ryamurokora, ryamufasha, naho gutaha. Kristo Yesu abamira umugisha. Nuko nshuti ya Kristo, iri ni jambo ry'Imana nari mfise nsangira nawe kuri uno munsi, kandi koko ukwizera kwanje nuko ryagufashije kandi ryaguhezagiye. None rero ntugigumize ko, ariko rirungikire n'abandi abo ufise nimero zabo za WhatsApp cyangwa imende magroupe yose ya WhatsApp urimwo, kwerageza buno butumwa bwiza kugira ngo n'abandi bahezagirwe. Hama akaba ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza, ukifuza ko buzokuba bugushikira inbox imisi yose tubutanze, cyangwa nimba utari bwakira gakiza ariko ukifuza kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe ugakizwe, cyangwa nimba ari warakiriye gakiza ariko ugasubira inyuma mu byaha, ukifuza imfashanyo y'amasengesho, eka mbere n'undi mutwaro cyangwa ikindi kibazo ufise wifuza ko twagufasha gusenga, nyandikira kuri nimero zanje za WhatsApp guteranya 265 99 488 tuzobigufashamwo, kandi Yesu Kristo azokugirira neza. Hama dushishikara gushimira cyane gose mwese mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ry'umunsi buriko burabateza intambuko, uko buca nuko bwira mukarushizaho gukomera no gukora mu buryo bw'imwemu. Eka mbere turanashimira cyane gose mwebwe mudufasha gusenga kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gutera imbere. Eka mbere na mwebwe munadushigikira mu buryo, kuko hari ibikorwa byinshi dukora kandi hari n'ibikoresho biba bikenewe bisaba amafaranga, bisaba uburyo. Mwese mudushigikira haba mu masengesho, eka mbere no mu buryo. Uhoraho Imana arushizeho kubongera intege n'inkomezi kandi abahezagire cyane. Ibikorwa byose muri ko murakora muzi mu byambare nk'igitsebo kuri wa munsi, naho butaha muzigamwe cyane. Tukaja kure ya